ibikorwa byacu dukora nivyo bigaragaza ko turi bazima cyangwa twapfuye. Ibikorwa dukora mu ijoro aho abantu batabona nivyo bigaragaza ko turi bazima cyangwa twapfuye. Hari umugabo w'umunyamerika waririmbye indirimbo nkunda cyane ivuga ngo Yesu databuja nzamukorera ndacogora ngwiza ubuntu bwiwe. Uwo mugabo hari umwana yarahamagaye kuri bariko baratanga icete, bari bahejeje kwiga Sunday school, bariko barabashimira. Uwo mwana umwe arabura muri uko kubashimira, aribaza uyu mwana yagiye hehe, ngo akiriko aramuhamagara bamubwiye ngo yabuze, ngo aribaza mu mutima ngo mana, ngo mbiga umunsi uhamagara izina ryanje nkibura nojahi, umunsi uhamagara izina ryanje nkibura. Reka ndakubwire, Yesu ashimwe cyane. Ndabifurije igitondo cyiza cy'umugisha. Ndabaye kaze mu kiganiro tugiye gusangira ijambo ry'Imana kuri Holy Canaan TV. Imana ibahezagire. Kadusenge. Imana yacu, kaze uganiriza imitima y'umwe wese aza kumviriza iyi video. Ijambo ryawe mwami Yesu rikore ku mutima y'umwe wese. Kaze uganiriza imitima yacu, kuko imvura na sherege bigwa bigatusisi ntibisubireyo, ni ku ijambo warungitse tazosubirayo ridashikanye ico waritumye. Hari impamvu mwami iri jambo rigiye kuvugwa, kandi hariho uwo rishika ku mutima wereka mukisa. Urakoze mu izina rya Yesu, amen. Uyu munsi ndafite ijambo riri ku mutima wanje rivuga ngo kutanduza umuntu wacu uzobona Imana. Kutanduza umuntu wacu uzobona Imana. Ndashaka ko dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana igice cya 3 umurongo wa mbere turageza ku murongo wa 5. Umurongo wa mbere uravuga ngo kandi wandikira umumarayika w'ishengero ry'Isarudi uti ufise imwe mu ndwi z'Imana n'izinyenyeri ndwi, aravuga ibi ngo ndazi ibikorwa byawe, kuvugwa yuko uri muzima ariko warapfuye. Hariho indi version nasomye bavuga ngo wapfuye uhagaze. Umurongo wa 2, gira ube maso ukomeze ibisigaye bigira bife, kuko atabikorwa byawe nabonye bisozerewe imbere y'Imana yanje. Umurongo wa 3, ni wibuke rero ingene wakiriye kandi wumvise, uvyitondere wihane, nuko rero nutaba maso nzoza nk'igisoma nawe tuzomenya igihe nzokubira. Umurongo wa 4, ariko mfise amazina make y'abisarodi batanduje impuzu zabo, nibo bazogendana naje bambaye impuzu zera kuko bibabereye. Haleluya. Kutanduza umuntu wacu uzobona Imana. Iri shengero ry'abisarodi bari bazi neza, bamwe muri bo bari bazi ko bahagaze, ariko Yohana yarababwiye ngo bamwe bari bapfuye bahagaze, bari mu mwemu zabo bari bapfuye. Yarabandikiye arababwira ngo kandi mwandikire umumarayika w'itorero ry'Isarudi uti ufise imwe mu ndwi n'inyenyeri ndwi, aravuga ndazi ibikorwa byawe, kuvugwa yuko uri muzima ariko warapfuye. Ibikorwa byacu dukora nivyo bigaragaza ko turi bazima cyangwa twapfuye. Ibikorwa dukora mu ijoro aho abantu batabona nivyo bigaragaza ko turi bazima cyangwa twapfuye. Ubuzima bwacu tuba mu bwa misi yose, ubuzima tuba mu bwa misi yose bugaragaza ko turi bazima. Haleluya. Bugaragaza ko turi bazima cyangwa twapfuye. Ariko muri no torero ry'Isarudi rero hariho ahantu nshaka guhagarara cyane. Umurongo wa 4 muri itorero ry'Isarudi hariho bamwe bari baraguye, hariho bamwe bari barapfuye nkuko Yohana yabavuze, ariko yavuze uwundi mugwi mutoya. Ndakwifurije kuba muri uwo mugwi. Umurongo wa 4 yavuze ngo ariko mfise amazina makeya y'abisarudi batanduje impuzu zabo. Haleluya. Ndakwifurije kubaho mu buzima utanduza impuzu zabo. Ndafise umugwi muto y'abisarudi batanduje impuzu zabo, nibo bazogendana naje bambaye impuzu zera kuko bibabereye. Abatanduje imyenda yabo. Haleluya. Kuko bibabereye, birababereye bariya. Hariho umugwi umwe wa haruguru yavuze bapfuye bahagaze, ariko muri agataho hantu hariho undi mugwi w'abantu bakeya batanduje imyenda yabo. Abo birababereye ko nzobahamagara, zohagararana nabo. Haleluya. Hariho umurongo nasomye mu gitondo ndiko ndasenga wanyoheye cyane. Paulo abwira abafilipi, arababwira ngo umunezero wanje niki, ibyirato byanje si umunsi Yesu azaza kazobirata, kavuga ngo ngabo bona bwirije ubutumwa bwiza ba Filipi. Mureke ndababwire, mureke tugwana intambara nziza yo kwizera, mureke tugwana intambara nziza yo kwizera. Ndafite amazina make y'abisarudi batanduje imyenda yabo. Abo
sinzogira isoni zo kubahamagara, sinzogira isoni zo kubita abana, sinzogira isoni. Mugabo kandi isarudi hariho abandi bantu bapfuye bahagaze, bapfuye bagenda kubera ibikorwa vyabo. Umurongo wa 5 bavuze ngo unesha azokwambikwa atyo impuzu zera. Haleluya. Ndakwifurije kuba mu mugwi w'abanesha. Azokwambikwa impuzu zera kandi sinzosibanganya izina ryiwe mu gitabo cy'ubugingo. Haleluya. Namba kandi uzokwatura izina ryiwe imbere ya data. Uwo ni Yesu. Azatura Patrick imbere ya data, azatura mama Raoul imbere ya data, azatura sinzogira isoni. Haleluya. Ndakwifurije ko Imana mwene data muvandimwe kwana intambara nziza. Izina ryawe Yesu azojyatura mu mazina azatura y'abantu hirya no hino ku isi. Izina ryawe rizobe. Reka nsubire mu murongo wa 5. Unesha azokwambikwa impuzu zera kandi sinzosibanganya izina ryiwe mu gitabo cy'ubugingo namba. Sinzosibanganya izina ryiwe mu gitabo cy'ubugingo namba. Kandi nzokwatura izina ryiwe imbere ya data n'imbere y'abamarayika. N'imbere y'abamarayika izina ryanje rizoja aho. Ndakwifurije, ndagusengera muvandimwe muvukanye, izina ryawe umunsi Yesu azaza uzaryumva imbere y'Imana. Haleluya. Uzaryumve imbere y'Imana. Paulo yabwiye Timotheo igice cya Timotheo 2 igice cya 4 umurongo w'7 aramubwira ngo nagwanye intambara nziza yo kwizera, nagwanye intambara nziza, narangije urugendo nazigamye ukwizera, ibisigaye mbiki igitebo cy'ubugingo, ico umwami wacu umucamanza agororotse azompa kuri wa munsi, kandi si jewe jenyine. Haleluya. Nabakunze kugororoka bose. Ndakwifurije umunsi Yesu azaza azosange warazigamye kwizera kwawe. Haleluya. Uzigame kwizera kwawe, uzigame agakiza wahawe, uzigame umunsi Yesu azaza azohamagara izina ryawe. Yesu yavuze ngo sinzogira isoni zo kumuhamagara imbere ya data n'imbere y'abamarayika. Hariho umunsi umwe amazina yacu azoduhamagara imbere ya data n'imbere y'abamarayika. Hari umugabo w'umunyamerika waririmbye indirimbo nkunda cyane ivuga ngo Yesu databuja nzamukorera ndacogora ngwiza ubuntu bwiwe. Uwo mugabo hari umwana yarahamagaye kuri bariko baratanga icete, bari bahejeje kwiga Sunday school, bariko barabashimira. Uwo mwana umwe arabura muri uko kubashimira, aribaza uyu mwana yagiye hehe, ngo akiri ko aramuhamagara bamubwiye ngo yabuze, ngo aribaza mu mutima ngo Mana, ngo mbiga umunsi uhamagara izina ryanje nkibura nojahi, umunsi uhamagara izina ryanje nkibura. Reka ndakubwire, korera Imana ugwana intambara nziza. Hari igitabo gatoya cyane cyitwa Ingenzi. Mukristo ngo yageze ahantu asanga umuntu ari mu kazitiro, ababaye, yijiriwe, yicurikiriye cyane, amerewe nabi. Kwarabaza ngo isuke mugabo ameze kubira iki amereye kuriye. Umuntu ariko aramubwira ngo genda mubaze gituma amerewe kuriye, yijiriwe ababaye. Aramubaza, none wewe umeze gute kubera iki? Mbere utaraza ngaho wari umeze gute? Aravuga ngo nari meze neza. Washikiwe niki? Aramubwira ibintu bitatu byamushikiye byatumye aho hantu muri uwo mubabaro. Ikintu cya mbere ngo naretse kuba maso no kwirinda. Kutaba maso no kwirinda nibyo byingejeje hano ha. Tabyizigiro ngifise, naretse kuba maso no kwirinda. Icya kabiri, nakundiye ukwifuza kwanje kunjaniye kugomba. Kwifuza kwanje kwanjanye iyo kugomba. Ukwifuza kwanje kwanjanye iyo kugomba. Icya gatatu, nirukanye umwuka wera, mpemu yera, nihamagarira Satani. Hari igihe abantu birukana mpemu yera bagahamagara Satani mu buzima bwabo. Umva ndababwire, ndabagendera inama, inkuru nziza niyi. Hariho amazina makeya y'abisarode batanduje impuzu zabo. Guhana intambara nziza yo kwizera. Reka kwanduza umutima wawe, reka gushira umutima wawe mu ibohero, reka kugendana umutima utababarira. Babarira, Yesu yaratubabariye. Hari abantu simbabarira, hari wayangiriye na Yesu yarakubabarira nawe babarira. Haleluya. Guhana intambara nziza yo kwizera. Reka ndagusengere. Mwami Yesu, itorero ry'Isarudi hariho abantu bamwe bari bazi ngo barahagaze, ariko bari barapfuye. Ariko watubwiye ngo hariho mugwi muto w'Abisarudi batanduje amazina yabo. Abo wabavuze ngo sinzogira isoni zo kubatura imbere y'Umwami.
imbere ya data n'imbere y'abamarayika azuhamagara amazina yabo. Paulo yavuze ngo nagwanye intambara nziza yo kwizera. Duha Mana dushoboze guhana intambara nziza yo kwizera, dushoboze Mana. Haleluya. Ndifuza kuzakubona umunsi Yesu uzompamagara, ndifuza ko izina ryanjye uzorihamagara. Aba bantu bari kubumviza buno butumwa, tugwana intambara nziza. Hari umunsi Yesu azaza, mwami turifuza kuzogusanganira mu bwami bwawe. Icubahiro n'amashimwe bikugarukire mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen.